igisomwa cya mbere dusanga mu gitabo cy'amamuko turumva ko umukama yagiriraniye isezerano na Iburahimu akomorerwa urubyaro rwinshi n'igihugu. Nitubyumvirize. Ibyo dusoma mu gitabo cy'amamuko. Umunsi umwe umukama yabonekeye Iburahimu amujyana hanze amubwira ati, tereza amaso ku ijuru uheze warure zirya nyenyeri niwabona ubishobora. Yongera ati, abana uzobyara bazongana na zirya nyenyeri. Iburahimu atayizigira ijambo ry'umukama, nawe arabimushimira. Umukama yongera amubwira ati, ni jewe umukama nagukuye muri uri mu ntara y'Abakalideyani ngo ndakugabire iki gihugu. Iburahimu yishyura ati, mukama mana yanjye, none nomenyeshwa n'iki ko nzokironka? Umukama ati, genda unzanire icyasi y'imyaka 3, impene y'imyaka 3, imfizi y'intama y'imyaka 3, intunguru imwe n'umuswi w'inuma. Iburahimu amuzanira ibyo bikoko byose, abihimburamwo kubiri, igihimba kimwe kimwe agitumberanya n'ikindi, ariko za nyoni ntiyazihimbagura. Ibisiga bigira ngo byahuke izo nyama, Iburahimu arabyamira. Izuba rigiye kurenga, itiro riramuhwikira, aca yumva ubwoba buramutekeye. Izuba ryarenze bumaze gukorana, aca abona itanure rifumba umwotsi n'igishirira bica muri ya mihindigitiri ya bya bikoko. Uwo munsi umukama asezerana na Iburahimu avuga ati, abuzukuru n'abuzukuruza bawe ndabagabiye iki gihugu kuva ku isumo rya Misiri gushika kuri rwa ruzi runini rwa Efurati. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igisomwa cya kabiri tugisanga mu ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abafilipi, abanura ngo bareke kwigenza nabi kuko boruhira gutakara. Arabamenyesha ko iwacu ari mu ijuru, ngo bagumye umutima mu kurorera igihe umukama azozira agaha ubuninazwa imibiri yacu. Tubyumvirize. Ibyo dusoma mu ibaruwa y'umutima Pawulo yandikiye Abanyafilipi. Nshuti zanjye, nimunyigane mwese kandi muhange amaso abigenza nk'uko mubona twigenza. Erega nk'uko nabibabwiye kenshi, ngasubira kubibabarirana amarira uyu munsi, benshi bigenza nk'abanzi b'umusaraba wa Yesu Kristo. Amaherezo yabo ni ugutakara, Imana yabo ni inda yabo, ikibaninahaza ni ukwikura ko ubupfasoni, nta kindi bitwararika atari iby'isi. Tweho iwacu ni mu ijuru, niho turoreranye igishika umukama wacu Yesu Kristo ahazoza nk'umukiza akanagura imibiri yacu kugira ngo ayishushanye n'umubiri wiwe w'ubuninazwa, nk'uko afise ububasha burangutse bw'ukwigandurira byose. None rero bene wacu nkunda cyane kandi nifuza gusubira kubona, mwebwe gahimbare kanje n'impera yanje, nimugumye umutima gutyo nyene mu mukama abakunzi banje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza y'uno munsi tugishikirizwa n'umwanditsi Luka mweranda
aratubwira ingene Yezu yihinduye mu maso y'abatumwa Petero, Yakobo na Yohani, akabereka ubunenazwa bwiwe. Abo batumwa barongeye barumva icemeza ko Kristo ari intumwa y'Imana. Duhaguruke tubitege yompi. Ora numukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yihereranije Petero, Yohani na Yakobo, aduga ku musozi aja gusenga. Hano akiriko arasenga mu maso harahinduka, ivyambagwa vyiwe vyera de bica ibibatsi. Ngaba abantu babiri bariko baramuganiriza, ni Musa na Eliya. Baboneka mu buninahazwa bavugana nawe, wa rugendo agira arangura i Yeruzalemu. Petero na bagenzi be bari baremerewe n'itiro ngo bikangure barabona ubuninahazwa bwiwe n'abantu babiri bahagararanye nawe. Aho bari kumwikebanura, Petero abwira Yezu ati muhanyi, birahimbaye ko tubaha tugira insago zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya. Ntiyarakimenya ico avuga. Hano akibivuga haza igicu kirabatwikira, nabo ubwoba burabatekera, hano kibatwikiriye. Muri nyagicu kandi hava ijwi rivuga riti, uyo n'umwana wanje natonesheje, nimumwumve. Iryo jwi rimaze kuvuga, Yezu asigara wenyene. Abigishwa biwe barabibona, muri ico gihe ntihagira n'umwe biganira ivyo bari babonye. Twakire twongere tuzirikane iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi beza b'Imana, iki gisomwa c'inkuru nziza duhejeje gutega amatwi gikurikiraho Yezu yihereranya abigishwa biwe, akababaza ati muhora mwumva abantu bavuga iki ku mwana w'umuntu? Inyishu bamuhaye turacayibuka. Bamugize bati bamwe bavuga ngo uri Yohani Batista, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umuhanuzi wo muri ba bahanuzi ba kera. Mu nyuma Yezu nabo arababaza ati mweho ku bwanyu ndinde? Petero aba ari we aserukira abandi ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yezu nawe amaze kumva ko Petero yategereye akaranga kiwe kumwe na bagenzi we aserukiye, yaciye atangura kubaburira no kubabwira umugambi n'ingendo azocamwo kugira ngo arangure icamuzanye hano ku isi, acungure umuryango w'abantu, yongera ashinge bwegu ingoma yiwe ya Mesiya. Ati rero umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, acibwe n'abashingantahe n'abakuru b'abasaseredoti n'abigisha, yicwe hanyuma azuke hashize iminsi 3. Aca mbere aboneraho no kubahishurira yuko uzogomba gusangira nawe ubwami bwiwe azobanza kwiheba, akikorera umusaraba wa misi yose akamukurikira. Yezu rero ababwiye umugambi ntabanduka wo guca mu nzira y'umusaraba kugira ngo ashikire ubuninahazwa, byarabateye umutima uhagaze nk'uko natwe bidushikira iyo twumvise inkuru y'incamugongo ishusha niyo. Mugaca mwumva rero ko byari bikenewe cyane, ko mbere byari ngombwa ko bamenya icubwo buninahazwa umuntu ashikira aciye mu nzira y'amagorwa busigura, kugira ngo mu gihe c'ububabare Yezu yari yimirije ntibazocika inkokora ngo bamere nk'abatagira ukwizigira, ahubwo nyabuna bazogume bahagaze neza, ukwemera no kwizigira biguma ari bizima. Nk'iminsi 8 heza ahejeje kubabwira ko agiye kubabara menshi, nguyo Yezu ahitanye 3 muri ba bandi 12, atoye Petero
atoye Yakobo na Yohani baraduga ku mutumba gusenga. Akiri muri ico gisabisho arahinduka. Mu ntango abo batumwa batatu ntibabitegereye kuko bari baremerewe n'itiro. Bagiye gutegerana dukeyi bamubonye ko ivyambagwa vyera de, mbere ariko araganira na Musa na Eliya, babahanuzi badasanzwe bo mu bwuzure bwa kera. Petero abonye Musa na Eliya bari mu kumwikebanura, aca ararya umutima amenyo, arashikiriza icifuzo ciwe, naco cari co kwigumira aho hantu kuko hamuhimbaye bahibaniye na Musa na Eliya n'umukama Yezu muri nzago zitatu twumvise asaba. Ivyo byose rero Yezu yabahaye kubibona imbere yo kubabara, kugira ngo babe bararonka imponjo n'intangamarara y'ubuninahazwa bw'imyaka yose bubarindiriye, nibagumye ibanga aho nabo nyene bazokwakaka bagaca ibibatsi bagasayangana nk'izuba mu bwami bw'ijuru, kandi imyaka itagira iherezo. Ariko imbere yo kubushikira ngo inzira itegerejwe n'umusaraba, bahamagariwe kwikorera iminsi yose bakamukurikira. Muri uko kwakaka kwa Yezu ni vyiza ko bamenya kandi bagategera ubwo buninahazwa bubarindiriye, kugira ngo amagorwa n'ububabare vya Yezu buca babona ntibizobahahamure. Ivyo bahejeje kubona bizotuma bagumana kariyo kukwemera urupfu rwa Yezu rw'agashinyaguro, naho ruzobaremera ntiruzobasenyura, kuko bazogumana ukwizigira kw'imbere ari heza, kw'imbere hakaka. Nk'uko rero mu bwuzure bwa kera Musa yaserukiye umuryango w'Isirayeli mu kuduga ku musozi wa Sinayi ngo abonane n'Imana, yongere yakire n'amabwirizwa yayo, niko na Musa akabana n'umukama Yezu akaba na Musa mushasha aduze ku mutumba muremure ngo abe ikiraro hagati ya Mana Data na Isirayeli nshasha, ni ukuvuga ekleziya muryango yayindi ishingiye ku batumwa, idashingiye ku vyiyumviro n'imigambi vy'abantu. Nayo gutora batatu agatora Petero, Yakobo na Yohani muri babandi 12 bifise ico bisigura, naco sikindi nuko igitigiri ca gatatu gifise ico gipfana n'ico abaperesona batatu b'ubutatu bweranda. Iruhande y'ivyo nuko Petero, Yakobo na Yohani umwe wese Yezu yaramufiseko umugambi udasanzwe. Petero ubwa mbere yari yamugeneye kuba umukuru wa ekleziya, kwari kugira ngo rero ukwemera kwiwe gushinga imizi, gutyo ashobore kuzokomeza no kuremesha abandi. Yakobo nawe yari yagenewe kuzoba umwigisha w'agakura, naho n'abandi batari babinaniwe, kandi muri barya 12 akazoba uwa mbere ashinga intaya y'agatangaza umukama Yezu mu gusesa amaraso yiwe. Nanone muri barya 12 niwe yabaye umumaratiri wa mbere. Yohani nawe ni wa mwigishwa bakunda kutubwira ko Yezu yamukunda, ariko n'abandi atabanka na gato. Uyo nawe niwe yaronse amahirwe yo guhishurirwa amabanga y'ubwami bw'ijuru muri ca gitabo ca nyuma gisozera Bibiliya nyeranda, igitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani. Uku gusayangana rero ku mubiri wa Yezu kandi ni inyishu kuri ca kibazo abatari bake twaba twibaza, cerekeye umubiri wacu ingene uzoba umeze tumaze kuzuka. Tuzoba rero dufise umubiri uninahaye, umubiri utagitsindwa n'amageragezwa yo ngaha kw'isi. Twigeze kumva ko Petero yasabye Yezu ko bokwigumira aho hantu bakahashira insago zitatu, rumwe rwa Yezu, urundi rwa Musa, urundi rwa Eliya. Tuwakura inyigisho ikomeye bavukanyi bakunzi b'Imana, kandi tuweze tuvyitondere neza. Nanone turagabe natwe ko rimwe natwe tudatwarwa n'agatima nk'aka ka Petero, kuko kenshi turaganzwa n'agatima ko kushika ahantu hameze neza tugaheza tukibagira abandi, tukaganzwa n'agatima ko kwikunda no kwibagira abandi. Iyo tugeze heza hasayangana nka Petero ku mutumba wa Tabora uraho, byanse yuko yihangana ngo asubire inyuma guhamagara bene wabo ngo baze basangira akanyamuneza mu rusago rumwe. Erega Petero nawe tubona yibutse gusaba Yezu ngo bakure babatumwa abandi 9
ko yari ahejeje kubona yuko bibereye kuba aho hantu. Iyo bahaguma, mbega abandi batumwa 9 bari kuba babaye abande? Mbega iyo bahaguma bonyene, umuvyeyi Bikira Mariya wiwe yababaye uwande? Babigishwa batagira uko bangana, bamugendanira bakamwemera n'umutima wabo wose, baba babaye abande? Petero yaribagiye ko Yezu yazanywe no gushikana mu buninahazwa abantu bose, nabo bakaba batari Petero, Yakobo na Yohani gusa, ariko abamwemera bakamugendanira n'umutima wabo wose. Bavukanyi bakunzi b'Imana, iyo duteye imbere natwe hari aho dushimira Imana koko, tukayisenga tukayitazira, ariko sinzi kangahe natwe twibuka aho twavuye n'abo twasizeyo iyo tugeze ku mutumba mweranda, umutumba w'akanyamuneza, iyo mu buzima bitworoheye kandi twaciye mu ngorane. Birabura tugasubira inyuma guhohotera no guhohotera uburenganzira bwa bene wacu twasize iyo twaje tuva. Igituma ivyo byose bimera uko nuko ari inda ndende ikunda guhinduka imana zacu dusenga tugakorera, nk'uko Pawulo mweranda twumvise abihanura abakiso b'Abanyafilipi ngo boye kwigenza nk'abasi b'umusaraba, boye guhimbagwa no kwikura ku bupfasoni kubera inda ndende, kubera agahimbo. Erega hariho abantu uno munsi inda zabo zamaze gutakaza ikibanza, zija hejuru y'umutima, umutima usigara ukubura hasi. Twibaze uno munsi ahantu twoba turi hatumereye neza, kangahe twibuka bene wacu bataratera intambwe nk'iyo twamaze gutera mu buzima, atari kubera yuko twari beza imbere y'Imana, ariko kubera ubuntu bw'Imana, nk'uko Petero, Yakobo na Yohani umukama yabatoye kugira ngo baze gushikiriza bene wabo ivyo babonye, atari kubera yuko bari bamaze gukora ibishimishije gusumba abandi. Mbega uno munsi nta bantu bahimbawe, nta bantu batunze bitagira uko bingana, mugabo bigora kwibuka bene wabo. Nta bantu bishwe na kigoyi, abandi bishwe n'amangati yo gufungura byinshi. Bavukanyi bakunzi b'Imana, uko Imana iturabagiza mu kudukura ku bukene, niko dukwiye kuyishimira natwe mu guheza ngo tumanuke dusubire kuraba bene wacu, tubasangiza akanyamuneza Yezu aba yaduteye mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ryo mu gisomwa cya mbere ryatweretse yuko Imana ya Ibrahimu, Izaki na Yakobo ari Imana isezerana, kandi Imana igaheza igashitsa indagano zayo. Iyo Mana iracari ya yindi, ni mudahinduka, yamihera abayigororokera mu guheza bakibuka bene wabo. Tubandanye duhereza kino gisabisho rero, twisabira umutima bene uyo, ngo turaba aho twicaye, turaba akanyamuneza turimwo, turaba ukuntu hasayangana, hanyuma duheze ducutse agatima ko gusubira kumanuka, tuve ku mutumba muremure aho twoba twicaye, nukuvuga abantu duteye akanyamuneza, ivyo bibanza twicayemwo, kandi kumbure twabishikiriye kuko tubifashijwe na bene wacu mu buryo bucankwa buriya. Ntiduhimbagwe gusa nukubarya tubicayeko, cyangwa tuzosubira kubibuka hageze ico tugenda kubasaba. Tusabe rero umukama aturonse uwo mutima w'urukundo, umutima wibuka abandi. Ubwo rukundo na ntaryo umukama Yezu yaragwigishije akatari gake, aratubwira ko ari ishingiro rya byose. Aratubwira mbere ko ari karangamuntu k'umwigishwa wiwe. Hama yagira ati urukundo muzokundana niko ruzorangira abandi ko murabigishwa banje. Izo ngabirano rero muze tuzisabire twebwe umukama ahaye kuzizirikana muri aka kanya. Tuzisabire abadutumye kubasabira bose, tuzisabire umuryango wose w'abemera. Amen.